Turabahaye mwaramutse namwiriwe mwebwe mwese musinze mukurikirana ibiganiro vya Yaga nawe TV twizera yuko mumeze neza cyane. Turi hano kuri uno munsi kugira ngo shoko kuyaga makuru agiye atandukanye karavugwa na cyane ku mugabane wa Buraya. Murazi ko amashampiyona yari yagarutse y'amashampiyona 5 akomeye cyane ku mugabane wa Buraya. Rero tubaje ngaho kugira ngo dushobore kuba twinjira amakuru yacu. Rero tubaza kuba tuyahera mu gihugu cy'Ubwongereza, turabuko vyari byifashe na cyane ku mugwi igiye itandukanye. Duce mu mugwi wa Manchester City, Manchester United, Liverpool, turabe ayariko arahavugwa. Turaza guca mu mugwi wa FC Barcelona, mu mugwi cha Espagne ndetse no mu mugwi wa Real Madrid. Duce muri mu mugwi za Paris Saint-Germain, tugane turaba ayariko aravugwa. Kuri micro ya mbere ni gihe cyubahiro wike muri kumwe nkuko bisanzwe, ariko kandi dufise umutumire witeka, umutumire usazomenyereye yaciye ku maradiyo atandukanye mwakunze cyane. Reka tumuha kandi kugira ngo nawe nyene ashobore kubibwira. Urakoze cyane Royike, nitwa Suleiman niyo nkuru, benshi bankazira papa utamu. Muvuga kari ibyo nta bindi birenze. Hanyuma kumbure harakantu numvise urengeje ko ngo kumutumire witeka, ati nta teka bari niteka bari hariya hiye. Ndaciriritse ndaho ndihigisha mu buzima, mpumva iteka ntajyo ndagera ko zomaze kurigera ko naho uri inteye zomaze kurigera ko abantu bazobimenya ko je bazovyibwira. Ego ni kuko nage maze gutegwa iteka, ntabwo byo bari ibintu bisanzwe, sinona binyegeza kandi je suis sûr et certain nta muntu igera nyegeza inzahabu ntiyegezwa, kandi inyenyeri buri gihe mikayangana yego mikayangana. That's why I tell you ntabwo ndo witeka ndashimye gusa I'm happy kuba mbibwiye ibyo bintu, and I can say that good news yo kumbwiye ko ndo mutumire witeka. I hope ikindi gihe nzoza ndo witeka noneho inshallah cyane gose. Nishimiye kubana nawe rero. Nizera kumeze neza rero. Sava byisi bimeze neza, mu bice tuba twarirangiza nka twebwe tuba twimirije kuja mu byo mu mirima nka gatasi, tubona ko tugiye gutangura kurima gatasi twebwe abari urumva bimeze neza cyane. Neza cyane kabisa. Papa utamu mu gihugu cy'Ubwongereza muri English Premier League bari bagarutse ariko turaza guca mu migwi igiye itandukanye. Ariko duce gatonya mu mugwi wa Liverpool, ni nyuma yaho ugiye uzaniye abakinyi bagiye batandukanye. Barazanye ba Florian Wirtz, barazana aba Eketike, barazanye Zaki nibwo tashoye kuba tumubona ku rukino rwo ku munsi weje bahura n'umugwi wa Burnley. Barazanye abakinyi benshi kandi bakomakomeye ndetse banazimvye. Ariko hariho ikintu ndiko ndibaza papa utamu, ni Liverpool kuva Premier League itangura ku rukino bahuye n'umugwi wa Bournemouth. Ndazi ko ugwibuka neza, ni Federico Chiesa aje kuba abahigeze indo cy'insinzi kibaha avantage imbere yo mugwi nyuma yuko bari banganije ibitsindo bigera kuri 2 ku bindi. Ku rukino baje ko bakina n'umugwi wa Newcastle utari goroshe na gatonya, baza kubatsinda ibitsindo 3 kuri 2. Naho nyene umwana kiri muto yitwa ngo Umwoha aza kuba bafasha gutsinda igitsindo cya 3 ku munota wa 90 yarengije ko hafi minota 10. Ku rukino rw'umugwi wa Arsenal warabonye naho nyene ingene byagenze kuri kufu ya Zoboslai, aza gutsinda igitsindo naho nyene bigoranye mu minota ya nyuma. Ejo bundi ku rukino bahuye n'umugwi wa Burnley, naho nyene baza kuronka igitsindo bigoranye, igitsindo kimwe cyatsinzwe na Mohamed Salah ku minota 90 hafi na 5. Papa utamu, jewe ikibazo ndiko ndibaza shobora no kukubaza, eske uyu mumenyereza Arne Slot vyukuri azoshobora ino equipe ya Liverpool ifise abantu bakinyi bose? Ashobora kuyishobora kubera no mu mwaka uheze niwe champion d'Angleterre, kubera niwe atwaye igikombe mu mwaka uheze, which means ko equipe arashobora kuyishobora cyane mu buryo bugaragara ko baramugira icizere muri Liverpool. Ni equipe itapfa kwizera uwo ari we wese, kuko urabye mu myaka ya hafi abamenyereza bagiye bayicamwo, abamenyereza bafise amazina, abamenyereza amaze kumenyera ikico ko kumenyereza. Arne Slot bamuzana muri Liverpool, bamuzanye ari recommandé par Jürgen Klopp. Ndagi yaravuye muri no Liverpool amaze gukora ibyo Liverpool yari yifuza mu myaka myinshi, gutwara championnat, gutwara Champions League,
championnat yamaze imyaka 30 badatwara Jürgen Klopp yaraje arayitwara. This time Arne Slot aje umuntu yamuririmbye bwa mbere yabaye Jürgen Klopp aho ariko arasezera avuza ngo Arne Slot la la muri championnat yaravuyemo yari championnat wenyene Arne Slot. So ntabwo ari umumenyereza ro mutoya cyambere cyo nivyo mu mwaka wezi yavuyemwo muri kimwe c'8 gishiri cyanyo muri UEFA Champions League akwemo na Paris Saint-Germain. Ariko yuravye this time muri championnat he can make story arashobora gukora amateka parce que this time baramuguriye abakinyi yashitse muri championnat y'abongereza bisa nibigoranye ku migwi imwe mpamvu mvuga ko byasa nibigoranye. Manchester City yari mu bibazo, Manchester United yari mu bibazo, Chelsea yari muri saga zo kwiyubaka nayo nyene tutabona neza icerekezo cayo, meme si tumaze kubona ko itanguye kwitora, hanyuma hakiyongera ko niyo Arsenal ikiri mu bibazo yasizwemo n'umumenyereza Arsene Wenger kuva 2004 taratwara championnat bose bari mu bihe byo kwiyubaka. Mugo wacaza afatiraho kuko yaragifise harakemo rotushe y'umumenyereza Jürgen Klopp. Rero nawo Mohamed Salah yarameze neza ntabwo ari bwasubira inyuma, kurabye umwaka yarasubiye inyuma. Rero icyo ushatse kumbaza nibaza ko ni kibazo cerekeranye ni Liverpool yaguze abakinyi mugabo naho yaguze abakinyi ukabona ko itsinda bigoye. Yeah, of course championnat y'abongereza rero yamamwo ibitangaza kuko nta muntu avuga ko ari igitangaza muri championnat y'abongereza. Example typique ni Manchester City ishobora gutsinda umugwi ibitsindo 4 mugabo uwo mugwi ukacugenda ugatsinda Tottenham Hotspur mugabo Tottenham Hotspur gashika itsinda Manchester City yibabaje. Umva nta bintu byo kuvuga ngo haraza kuba ngo ndacite transitivity. Oya uyu muntu usuno munsi bigenda uko ejo bikagenda uko no kuvuga no mupira harimo equilibre ku mpande zose, haba ku ruhande rw'imigwi, haba ku ruhande rw'abakinyi, haba no ku ruhande rw'abamenyereza. Rero kuri Liverpool ikishobora kubagora no mwaka nuko Arne Slot agiye gufatisha imigwi nka Arsenal nayo yaratangwe gukomera cyangwa se yaratangwe kumenyerana kugira nico no kwita cohesion igaragara bavuga ati bana bashobora guharanira igikombe. Manchester City yongeye kugaruka muri forme kuko uko yari meze umwaka weze this time isi kwimeze uyu munsi right back yabo yari ko Kyle Walker na Nico Lewis. Uyu munsi nako hariko Kosanov ashobora kuza agakora izo mpinduka ndetse ukona ko afise n'icyo kintu cya vivacité. Hanyuma na Rodrigo Hernandez Cascante yagarutse mu kibuga, motivation kuri Erling Brot Haaland iriho, kuri Phil Foden niko kuko bivuze ngo kuri uno mumenyereza Arne Slot ikibazo ntabwo arabo bakinyi bitangaza baza baguze kuko miliyoni banagomba niyo equipe yakurije amafaranga menshi ku isoko mu Bwongereza mu no mwaka. Ibyo ntabwo bishobora gukanga umumenyereza Arne Slot ahubwo ikibazo ashobora kuzogira n'aba challenger n'imigwi bahura. Iyi migwi ro bahura nayo kubera ari championnat y'abongereza atari championnat ya Espagne uvuga ngo Liverpool na Real Madrid iraguze itegeza guca itsinda, ategeza kuba nabyo yarabiteguye mu mutwe arazi ko niyo championnat ya mbere igoye kuri inosi mu bintu bijanye n'ubuhinga cyane ku bintu bijanye n'ubuhinga, simvuze kubijanye n'ingufu n'ubuhinga technically ni championnat igoye ku ruhande rw'iwe rose ikibazo cy'abakinyi ahubwo n'ikibazo cerekeranye na cohesion y'abakinyi biwe kiracamugoye, akiyongera ko nuko n'ama equipe nayo amaze kuba afatisha muri championnat. Hanyuma ushobora gucumbaza ati ne kuvuze ayo ma equipe ya Arsenal ukavugana za Liverpool na Man City kandi batariyo batarakina nazo. Arsenal n'ivyo yarakinya arayitsinda ariko iyo yindi migwi nayo nyene tuvuga niyo ya migwi challenging iyo migwi ikomakomeye. Ni nayo mpamvu gutsinda Arsenal ushobora kuyitsinda mugo wahura na Burnley ukayitsinda ku moto wa 90 nahone kuri tombora yande ya penalty. Amuntu wese atabone yivuye biboneka ko Burnley yakumesha amazi. It means ko rero Arne Slot yaje muri championnat ishobora kuzomugora no mwaka bitandukanye n'ibyo mu mwaka uheze kuko impinduka zayo nizaburi mwanya. Igihari no kurindira tukaraba Arne Slot match zige kubazikurikira turabingene agiye kuba yitwara. Hari ikintu yaruvuze ku kijanye n'umugwi wa Manchester City tunabandaniriza ko papa utam Manchester City nyuma yo gutsinda umugwi wa Manchester United tuvuge vy'ukuri ko ivyo twabonye umwaka weze wari urimo vyo byaraheze yoba iri kirinjira muri za forme za twari tuyimenyere muri za 2023. Nibyo Manchester City mbere kumbenda nayigaruka koreka manze ngere mu kibuga kuri Arne Slot cyangwa se kuri Liverpool gatoya nk'imisego nka munota umwe. Liverpool yarahinduye form turabizi kuri Jürgen Klopp yakina system ya 4-3-3 classic mugo this time ona ko yabaye nk'ihindura ikagira aba mediateur babiri Jodihe omwe defensive ubona kumengo ashaka kuba defensive babiri
hanyuma ikashiraho abakinyi batatu imbere yabo n'umwataka umwe. Rero iyi Liverpool abantu bakwiye kubanza kuyiha umwanya. Ntice tuyivuga ngo ni Liverpool twabonye kuri Mohamed Salah, twabonye kuri Sadio Mane, twabonye kuri Bobby Firmino, kwa George Wijnaldum kera 2018 2019 canke se kuri ba Fabinho. Abantu bakwiye kubanza canke se ba Anderson. Dukwiye kubanza kuyirindira kuko umumenyereza yazanye systeme shasha, cyo ni cyambere. Icya kabiri yazanye abakinyi bashasha. Icya gatatu ari muri championnat naho yatwaye igikombe mu mwaka uheze sebere ebye so kubera ngo nuko ari ubuhinga yari afise ahubwo zari nyubako yevwara imindi migwe ntabwo yari yifashe neza. Rero abantu bamurindira uno mwaka ibintu introduction y'ibikorwa byiwe iri kirazamwo ishobora kuzotanga fruit nziza canke se bikanka kuko ujya umuhini mushasha utera amabavu neza cyane. Nashaka ro kwimukira kuri Manchester City. Ikibazo cyavuga kiti ese koko Manchester City yoba twizere ko yagarutse mu bihe byayo nyuma yo gutsinda umugwa Manchester United canke ni ya Manchester United nayo nyene yirembeye ko twatumaze kubona mu match zigera kuri zitatu bakinye bari bafise defete zibiri na victoire imwe mugabo ku munsi w'ejo baraye bakwije victoire zibiri na defete zibiri no kuvuga muri journée zine. None se nk'ubu ndakubaza nawe kuri umumenyesha makuru wisunze ko Manchester City yaguze no kwihagaze ku isoko ubona wewe izokino no mwaka itekanye neza cyane ndashaka kwishura oya reka rero genda kwishura kumbure ushobora kuba nk'ubu dufate hano kuri ino televiziyo yanyu hariho umumenyesha makuru mushobora kuza ari from nowhere akaza akabaro n'ayandi ma televiziyo dufate izi zizwi zikomeye data mugabo nta televiziyo ujya mu Burundi ikomeye cyane gusumba izindi mbamona zose ziringana nizo twumva ngo ziri kuri za Canal na za Star ntagira uzogukanga kuko ibyo bakora ni contenu turavye contenu yawe ushobora gusanga isumbi yuri ujya ari kuri Star Time birashoboka. So bivuze ngo rero mushobora kuba muri ngaha mukazana umukozi umwe abantu ari from Norway akaza gahindura ibintu mwino TV yanyu cyane gose. Bivuze ngo Manchester City mbe yakuze Casanova ikagura uyu musore reka tuvyoroshe yaravunavunitse uyu mwara oya ntabwo ari Chiriki uyu mwara bo muri Haitinuri oya wo muri Egypt Marmush nuko yabonye ikintu imubonamwo gusumba uko yogura Ahmed Salah mukuye muri Liverpool nuko yabonye ikintu yomubonamwo gusumba uko yogura uwo bita Isaac imukuye muri Newcastle. Bivuze ngo avec umwarimu w'imikino ndavuga Pep Guardiola fundi wa mupira arashobora kubyaza umusaruro bajye bana bose ubona we ubona ko twatogamo batogira icyo bavuyemo. Ikibazo ikintu ndabifatira ko 2010 na kangahe Chelsea yikuye uwo bita Kevin De Bruyne neza cyane inyuma ubu yahaze imyaka 10 avuye muri Manchester City mais les 4 dernières années ziwe zabaye successful zabaye imyaka myiza. Bivuze ngo umuntu ashobora kunanirwa hariya cyangwa se kuza atazwe akaza agakora ibitangaza bivanye nabo bari kumwe no kuvuga ngo umumenyesha makuru ushobora kuzana mukicarana ngaha bivanye n'ibyo mubona mwewe n'ibyo nawe ushoboye kuba wo mugezako urashobora gukora ibintu bikagera kure gusumba reka ndazivuge wanagomba izo za Buja TV gusumba izo za RTNB gusumba izo Isanganiro TV you know. Bivuze ngo nta nubwo barona bumwe kuri Manchester City no mwaka ndabona ko icizere gihari gifatiye ku kirero gifatiye ku bakinyi yaguze gifatiye kuba harajemwe amaraso mashasha parce que Pep Guardiola umumenyereza no umwarimu kandi ibyo yagiye akora ku bakinyi bashasha bose bagiye babishima entre autres yarazanye umukinyi uyu umunya-Croatia Josko Gvardiol abantu bamuzi nk'umu axial ubu arabaza mukinisha mu mwaka wa hera yabaye akina nk'umu left back yabaye umukinyi w'umwaka w'imikino w'umwaka uheze muri Manchester City. Uyu munsi yamugarukanye muri Axe Central yazanye abakinyi bakiri bato mugaba kanabasezerera. So world this time dufise Donnarumma mwizamu ndemvuga kubera JD time Jesse ndi ubuse mumbajije kuri Manchester City sinda kwishura nk'umumenyesha makuru ndakwishura nk'umumambere wa Manchester City kubera ndabigira mu ruhara kugira ngo Manchester City vugo indimbura. So dufise Donnarumma cyangwa se ifise Donnarumma bafise umu right back mwiza bafise uyu mu left back nimero 3 ku ruhande yambara 3 nazinga sinibuka n'izindi nimero 3 nimba ntihenze 3 mwiza bafise mediane nziza imvuga kifatiye kuri hoturu ya Rodrigo Hernandez Cascante kubera yarabaye rido defensive mu myaka 3 iheze kuri Manchester City. Bafise nimero 10 nkifise kamakenga ntabwo ndabona ijana kwijana ko byakunze mugo Bernardo Silva nawe asa n'uwamaze kugaruka umuntu akina box to box akazokina neza. Hanyuma turafise
Phil Foden bakagira uyu musore nani Jeremy Doku na Kevin nani na Erling Brot Haaland bivuze ngo kuri ari nyuma yiwe ya 4 Trua classique birashoboka ko n'umuntu ashobora kwibyaza umusaruro kuko ku munsi wejo nimba abantu bararavye match ya Manchester City na Manchester United habayeho ico no kwita construction depuis la zone basse kuva mu kibuga ca mbere kuja mu kibuga ca kabiri ndavuga hagati mu kibuga hanyuma bakagireka hakabaho nico bita finishing bikozwe nabo abantu bangahe batatu Sekieki no bita Jeremy Doku nkuko nabivuze bikongera bigakogwa nande na Erling Brot Haaland ivyari bibuze mu mwaka uheze ko mwaka uheze Haaland iri no marque pas comme il a fait hier uyu Jeremy Doku nawe nyene mu mwaka uheze twe twamubuze bari muri forme mugo this time yaba key player muri no game wo bita Bernardo Silva ni captain this time yambaye armband kuba ari captain hari cyo binona ko nka motivation cyahinduriye kuri we nimba muvyibuka mwarabye match ku munota wa gatandatu niho yakoze abaye nk'ukora gakosa kubera ukunyaruka cyangwa se ugushiramo inguvu ishaka yarafise mwakijya kibuga ku munsi wejo it means ko iyi equipe iri bien motive iyi equipe irabona ko byose bishoboka mugo mu mwaka weze umuntu yarabona ko imvune zari muri Manchester City byari bigiye kushobora kubona ko gira cyizere hanyuma abantu bashobora kuvuga ngo Manchester United bahuye ngo ni ngirarembye ngiragwaye mwaje Jodino Manchester United iri kumwe n'umumenyereza Robben Amorim amaze kumenyereza inkino 31 muri izo nkino 31 yatsinzemwo inkino 8 nibyo atsindamwo inkino 8 muri izo zine ni zama equipe ubona ko yerekeza mu cicaro ca kabiri canke savuye mu cicaro ca kabiri izo zine simvuga ro ko ari Manchester City Manchester United iciriritse tuharurira kubakinyi poste par poste Manchester United ukaze neza niyo yari n'ikibazo uri kuyaraba mu kibuga abakinyi urabona niba abakinyi vy'ukuri aho bo twaro hose champion batumwa bukina ariko rero nubundi niyo umubona buri kanyi gumitakaze ikibazo rose ndakibona kuri equipe ifise ikibazo kumumenyereza canke se kubakinyi ahubwo ndakibona mu burongozi bashobora kuba bataratahura ikibazo bafise katari icerekeranye n'abakinyi canke se n'umumenyereza kuko Erik ten Hag baramuzanye byaranse barazanye uyu yahoze ari n'umukinyi wabo yambara nimero 20 Ole Gunnar Solskjaer uko nawe yaragerageje akandira ko biranka bazanye umuzamu Onana byaranse bazanye umuzamu niti umuzamu wa Maniu siniko ndabona izina giwe neza yarakarafata ku munsi wejo Bayindiri ariko n'umunyatiriki nawe urabona ko bishobora kuzogorana kuko ibisindo nawe arabimira apari yiwe uwo bita Rukshaw uyu munsi ibitsindo byose batsinzwe mwari no ku mugoroba abantu bose bashobora kubona ko nk'amakosa nk'atatu yose yavuye kuri we Jeremy Doku ari depressije yavuye kuri poste yiwe kandi urabona ko muvuma ibaro ho zari zivuye hari ku ruhande kwa Rukshaw ibitsindo byose byatsinzwe byaciye ku ruhande rwiwe bivuze ngo umuntu amaze imyaka 5-6 muri equipe canke ingaha akaba atarabona ikibazo nawe nyene na Rukshaw nawe nyene ntabona ibyo gukora muri Manchester United ikibazo ntabwo kiba kiri kumumenyereza bazanye Casemiro byaranse bazanye kugira ngo mukasera uyu musore Omar Marmoush mu nimero 2 mwiza mugo Omar Marmoush nawe urabona amadeshe technique akora le déplacement akora zirakwereka ko nta cizero ushobora kumugirira ijana kwijana ko muri Manchester United ashobora kugira ishatanze apari yibyo muri Manchester United avuye muri Brentford twese twabona ko equipe irose mu winga mwiza ashobora kuzodribura agatanga n'amapasi ku nimero 9 wabo Benjamin Sesko abazirikizi Sesko twabona ko ashobora kuzoronka bakamuha imipira kanatsinda mugo this time urabura bya bintu ko byagiye tubona ivyo twari twiteze ntavyo tubona umusore yahora atera ama penalty wabo cyangwa se atera ama penalty akabana kapitene wabo Bruno Fernandes move yakora ubwa mbere agishika twabona ko ari Kevin De Bruyne bazanye awo munya Portugal mugabo this time ugiye kuraba ntabari bwarimo ba nimero 10 beza dufise muri mu championnat y'abongereza bivuze ngo re ikibazo ntabwo ari ikibazo cy'umumenyereza kuko nimba byananiye batatu uyu akabaro wa gatatu bikaba byananiye navuze ba hafi bikaba abakinyi tubona bose batitora ivyo barimo Onana yaje ari umuzamu avuye muri Inter Domira bose bashima ni kibazo gishobora kuba kiri mu byerekeranye nibyo Cristiano yigeze kuganira na Morgan Perez yigeze kuvuga yuko ikibazo kiri muri Manchester United gishobora kuba kiri ku buyobozi ni Manchester idahinduka ikiri muri forma ya Sir Alex Ferguson or tugeze muri 2025 or Sir Alex Ferguson ilakite Manchester United and 2013 ya sinoja kure y'ivyo uvuze bwana papa utamu kubera ko ejo bundi namye ndaraba amanota abakinyi Manchester United yirukanye baronse muri no weekend none no kuva mwaka wezaho bagiye bararungika shakwere kuri David Doge mu mugwi wa Fiorentina ngene ari karitwara n'umukinyi mwiza
gendera Scott McTominay ni umukinyi mwiza umusore muri Espagne batije ni baramutije sinibuka bamutije nawe nyine bamye bavuga ko bifuza ko yonagaruka mugabo nawe akavuga ati bifuza kugaruka bivuze ngo ikibazo nk'ikiri muri Manchester ntabwo kiri ku bakinyi ntabwo kiri kumumenyereza ikibazo kiri kuri mode dovi canke se koma la gestion de l'équipe Manchester United yo bimeze ingene equipe yoba itwawe mwa kino gihe hariho ariko ikintu kimwe nabonye ku munsi w'ejo ku mwana kiri muto mu mugwi wa Manchester United yitwa Kobe Mainoo nubwo Manchester United yari yamaze kuba itsindo bigera kuri 2 kubusa akicinjira ni Manchester United wabonye ko hagati mu kibuga hasuye kuba stability ku mugwi wa Manchester United mbega uno mwana Kobe Mainoo wewe ko tubona abantu yakwicara kuko bukiye ko bwije nta impact zishobora kuba zihari kuba yicarikwa na rijya tubona mu mugwi wa Manchester United ikibazo cyo muri Mediane naho nyene hasa nkagaragara hera ntabwo ndakibona ko kumwicarika ari kibazo kuko equipe yo ku munsi wejo bavuga ko system yari yakinye ari system yasa n'iko yiko bimayino yakinye system y'abakinyi inyuma mugabo ukabona ko deke mu gihe batakaje umupira bakina ari bangahe ari batani inyuma no kuvuga baba wing no kuvuga Brian Mbemo bena wa muhungu umwe w'umunyako d'Ivoire Amadi Diallo bose baca basubiye inyuma mugabo iyo ugiye kuraba iyo sirinombe riciza ngaho Kobe Mainoo ntishobora kumwemerera kamuvinga ijana kwijana mais après yuko Manchester United yari maze gutsindwa ibitsindo yarabonye ko ikwiye kugira iki kuva kubyo system abo igatangura kwiyumvira na yuko yo create amaoccasion niyo mpamvu Kobe Mainoo rero bujya ku munsi weje nimba mwana nabibonye Manchester United yashaka gukina ikintu bita ama transition jeu de transition bashugiye kuri inde kuri ba Brian Mbemo niyo mpamvu ku munota wa gatatu n'amasegonda 26 na 26 nibyo Kobe ntuze wo bita Brian Mbemo yara dribble hanyuma atera n'umupira ni wo mupira novuga ko wabaye danger muri ntuze ya kuri niyo yabaye action dangereuse ku ruhande rwande kwa Donnarumma kuyataza kuwukura nk'abantu bari gutangura kumwiyumvira kuti none arese umupira nkujya ukinjira so bivuze ngo Manchester United ku munsi wejo kuri Kobe Mainoo mbona ko c'était beaucoup défensive kandi Kobe Mainoo c'est un créateur je kubganje yari kuba umuntu créer kuri ijya match nuko rero byifashe mu gihugu cy'Ubwongereza aho twagiye turaca ku migwi igitandukanye amakuru yacu rereka tuyabandanize mu gihugu cya Espagne bwana Papa Utam hakomeje kuba ibibazo by'abahagarikizi mu gihugu cya Espagne nkomeje kwibaza none aya makosa aba uko bukeye ko bwije mu gihugu cya Espagne ku ruhande rw'abahagarikizi ni kibazo cy'inyigisho nk'ibo baba baronka mu gihugu cya Espagne ko tubona amakosa yisubiriza uko bukeye ko bwije reka ngaruke no muri kuri wewe nese icyo kibazo cyabaye kuri ndubuna witwa Gilmozan yego kibaye ku ihe match navuga match yari match y'umugwi wa Real Madrid ndetse na Real Sociedad na cyane kuri carton rouge yasohotse iri kiteza n'induru nyinshi ku mukinyi Dean Hussein wa Real Madrid kubwawe ubona ari carton rouge bo ndiko ndaraba itegeko nami ndasoma amategeko avuga loi dije ya 12 yaravuga ati iyo umudefenseur wanyuma agakorera ikosa mu ataka hari ibintu bagenda baraba direction controle y'umupira ico gashobora kuronka carton rouge mugabo mu gihe hariho uwundi umudefenseur mugenzi we ari ku ruhande rwiwe ashobora ko intervena n'ico gihe hasohoka carton jaune rero ku munsi weje naje kuba mbona komite y'abahagarikizi ivuga yuko habaye ukwihenda canke umuhagarikizi wa VAR atamagaye Gilmozan kugira ngo ashobore kuja kuverifya muri VAR carton rouge yarashoboye kuba asohora urakoze ikibazo ntabwo kiri muri Espagne gusa no mu Bwongereza kiriho ejo bundi mwarabonye ko ni Macalister ni kuri Jakosa bamukoreye byarabaye hari no ko n'urundi rukino bahagaritse no mumenyereza wo kuri VAR which oya hari kuri Barcelona plutôt hari kuri Barcelona ni Barcelona ndanibuka ko naciye nandika n'akantu mvuga nti nimba arizi equipe abantu bakunda bashobora kuba badakunda umupira ahubwo bakunda amaxi y'abahagarikiza rero kubganje abahagarikiza ndabakosera n'abantu kwihenda birashika yego kandi ijya action yiravye ingene kari deplacer hariho umudefenseur umwe wa Real Madrid n'uwundi bari kumwe n'umukinyi wa bari kubakina na Oizabal oya Real Hussein na Militao bivuze ngo equipe
umukinyi yarashobora kubaza ko ari umudefenseur wa nyuma mugabo ashobora kuba yarabonye nabi we wabona ntiyasi umudefenseur wa nyuma ikosa rero ntabwo ryabaye kumuhagarikiza hagati mu kibuga ikosa ryabaye kumuhagarikizi wa VAR kandi amakosa tumaze iminsi tubona ntabwo akogwa n'abahagarikiza hagati mu kibuga benshi n'abahagarikiza kuri VAR which means iko ikibazo cha VAR kiracagoye kugira ngo umuntu afate ingingo yo kugira ngo ayikoreshe n'igato ayikoreshe nayo mpamvu uyu munsi VAR bayikozera nk'umuhagarikizi mugabo ntibayikozera nk'ikintu gishobora gufata ingingo 100% ko bavuga yuko ingingo n'ubundi ifatwa n'umuhagarikizi wa hagati bivuze ngo manque de communication cyangwa se ko ataravuze yuko habaye ukwihenda agatanga ijya carton rouge kandi carton rouge rimwe mwene zijya ari rouge direct irihuta kuyitanga hanyuma Real Madrid ni equipe ifise izina rinini iyo irekaramye ikintu ibintu bica bidogerera bikavuga yuko ari ibintu bya danje cyangwa se birenze none se tuvugishije ukuri Loic iki kibazo kibaye kuri Real Madrid na ma equipe angahe kimaze kuba hari byo rwabo ne muri Espagne bimaze igihe kingana gute kuba kugira tuvuge ngo arbitrage muri Espagne iri futi cyangwa se nta kintu irimo ibintu bitangwe kuva mwaka uheze kuri inde Real Madrid no bundi tujuru Real Madrid nene uko Real Madrid wabiba cyangwa se wabihenda ko yonyene ahubwo bivana na tension urukino rurimo ni navyo vyavuzwe najya ama equipe mato voilà bivana na tension urukino ruriko urukino rushobora kuba ariko ruranyaruka cyane rumaze kuba ariko ruranyaruka umuhagarikiza ashobora gufata ingingo yihuse yamaze gufata ingingo yihuse yavare kumbure ntimukebure ko hariho kwibesha aho naho kandi urumva ni kuri ya match ba je dirais kuri Real Madrid abahagarikizi bose bamwe banafise n'ubwoba kuko amategeko agenga La Liga yatowe Real Madrid iri en participation irimwo amategeko agenga UEFA Champions League yatowe muri 55 Real Madrid bari represente which means iko iyi equipe isa niyoboye umupira w'amaguru ku isi nuko abantu batavyemera je sindayemera nka equipe y'abahinga ahubwo ndayemera nka equipe y'aba strategy abantu bazi kubaka projet zabo rero it means ko bari ikingira bakikingira no mu mategeko ijana kwijana alors kuri no kosa ry'umuhagarikizi wa VAR sindaribona ko ari bibazo bya arbitrage muri Espagne ahubwo ndayibona ko ari bibazo bishobora kuzobandanya bitazonahagarara kubera naho bitaba ngo umuntu yibeshe cyangwa se areke kugira iki akora ikosa litari kwiye gukogwa kuri inde kuri arbitrage yaba muri basket biraba muri football biraba kandi muri basket kibari kibuga cegeranye mubona ko tuba n'iryo kosa mugabo bikaba abantu bakidoga ibintu rikerekana arbitrage simona ko kigiye guhera kubera ibibazo bya Real Madrid gusa Real Madrid nuko ari equipe ifise ijwi iyo habaye action kuri yo rica rija hejuru burya urabye nk'ibiba kuri za mu Butaliyani uravye ibibazo biba mu Bufaransa uravye ibibazo byabaye kuri Chelsea jo mundi harukino bavugirije Chelsea abantu bose twarabona ko ari ibintu bitabaho ari kosa ryabaye mugabo baremeje yuko yabaye penalty nimba ntihenze yabaye penalty nibyo itimini ziko aya equipe zito zirarenganywa usibye ko bitamenyekana canke se abahagarikize bari henda kwizo equipe zito usibye ko bitamenyekana reka tubandaniriza nyene mu gwa Real Madrid ni Kylian Mbappe tukimwana ashika mu gwa Real Madrid mu mwaka uheze ntihari muri forme ziwe bamwatangwa kumukritika kuri imwe nibindi ariko ni Kylian Mbappe ubona ko ishusho atanguranye uno mwaka ino saison ya 2025-2026 amaze kuba homme du match inshuro zigera kuri 3 atsinda ibitsindo bigera kuri 3 na assist imwe mbega twitege iki kuri Kylian Mbappe uno mwaka tumuhe ya stati twaraduha Cristiano kera ari mu gwa Real Madrid oya ntabwo ari byo no kwitega kubera Cristiano Ronaldo yitse phenomenon nikindi kintu ntabwo wamugeranya na Kylian Mbappe wa Real Madrid parce que Cristiano Ronaldo yakoze ibintu biri spectaculaire gusumba ibyo Mbappe amaze gukora hanyuma ikindi kintu naco Mbappe ariko araboneka kubera mwene wabo bakinana muri Real Madrid ateka rigenza neza Vinicius no kuvuga iri portero fardo ari we wenyene bisigura ngo je kubwanje sindiko ndabona ikibazo ko kiri kuri ari ubuhinga bwa Mbappe cyane ijana kwijana ahubwo nuko Mbappe mwakino gihe yabaye inyenyeri gusumba abandi bakinyi bose bari muri Real Madrid kandi umuntu nawe yagiriki yamuzimya cyane yari uwo bita Vinicius igituma yamuzimya nuko yari umukinyi tureke kubeshanya yarakreya yaradribra yaratsinda ibyo byose no munsi byarabuze kuri Vinicius which means ko igituma tubona Mbappe cyane nuko tutabona mwene wabo Vinicius atari karatravaye hanyuma n'iki kintu kindi naco nuko kandi muri Espagne presque abakinyi nka bose basa n'abari kawo cyangwa se nabasubiye hasi uwo bita Robert Lewandowski yarasubiye hasi uwo bita Rafinha
ntabwo ari ku rwego rushimishije nk'uko Mbappe ariko cyangwa se travaye si cyo kimwe n'iyiwe ariko mu mwaka weze twarabona ko Rafinha nawe iri travaye beaucoup yarafise travaye iri remarquable gusumba Mbappe turabe kuri Lamine Yamal nawe iri encore jeune abantu yaje avuye muri mu bana ba Barcelona abantu ntibamukozera nk'umukinyi yaguzwe aje kugira icyo tanga cyakamaro nk'icyo Mbappe yotanga muri Real Madrid so it means ko kuri kino gihe sishobora kumukozerera nkande nka Cristiano Ronaldo ahubwo ngo mvuge Kylian Mbappe uno mwaka yagiye muri Real Madrid afise izihe ntumbero hari gutwara amashampion ibi mahiganwa akomakomeye ku mugabane wa Buraya entre autres harimo bita UEFA Champions League hari mu gutwara yo bita Ballon d'Or rero ahubwo jico novuga peut-être ibihe byiza tiko turabona canke se ibihe byiza kuri Mbappe tiko turavuga reka tubirindire muri UEFA Champions League kuko iri higanwa rya Espagne moi je ne considère pas kari higanwa rya danger umuntu ashobora kuvuga ngo araje nakayigenje neza ngo cuvuga ijana kwijana ngo muha mashurwa yose ngo umukinyi wa danger oya hari amahiganwa twamaze kubona ko hari imigwi yiharira ihiganwa ryo mu Rwanda ni APR ihiganwa ryo muri Tanzania ni Yanga na Simba ihiganwa ryo muri Afrika y'Epfo ni Mamelodi Sundowns nizo za Kaizer Chiefs za Orlando Pirates ziza zihigisha ihiganwa ryo muri Maroc yo Botora League uzumva ngo za Egypt uzumva ngo za Marek na za Arahiri hari amahiganwa ro tuzi ko agaragaramwe ama equipe mugabe ma equipe tuyashima ko ari meza iyasohotse avuye mu bihugu byayo agiye mu mahiganwa mu ma competition international like nk'ubu mu Burundi ushobora kuvuga ko ihiganwa ryo mu Burundi byandarigana je nuko sorry kuba gukurikirana ino TV bashobora kuza kuvuga ko ngeranije ibintu bitagereranywa ihiganwa ryo mu Burundi riganya na higanwa ryo mu Bwongereza why kubera iki ni higanwa ndashobora gutangura higanwa uvuga ngo ijana kwijana rizotwagwa n'iyi migo mugabo twe nko muri Espagne turazi ko umuguzi utwara championnat hagati ya Barcelona na Real Madrid mu Bufaransa turazi ko ari page biraza Paris Saint-Germain twa ico gikombe izoba ari gikuba cyacitse mu gihe muri hariya muri Egypt kidatwawe na Arahiri Zamalek itimini ziko ayo ba equipe rero iryo higanwa moi je ne compte pas sur les actions qui se passent là-bas kubikogwa n'abakinyi ba hariya moi je ne compte pas mais je compte des actions internationales ivyo bakoze mu buryo bwa kimataifa muri UEFA Champions League muri Confederation Cup nivyo bigaragaza abaribo rero kuri Mbappe on peut l'attendre reka tumuha umwanya tubanze turindire turabe ko azobibandanya muri UEFA Champions League na mwari buca itangura ahubwo no kuraba Mbappe qui est discipline ari très discipline no mwaka que ça soit au niveau du terrain ni nyuma y'ikibuga no kwanga bakurikirana peut-être dushobora kwa turabira mu kibuga gusa mugabo ugiye nyuma y'ikibuga barakubwira ko Mbappe this time ari beaucoup discipline gusumba uko yarameze mu mwaka uheze byabintu byo kuduza ibitugu yarabonye ko bikunda yarabonye ko ibyo agiye gukora bishoboka akwiye kubanza kurindira which means ko Mbappe cyangwa se Real Madrid que nous voyons actuellement ntidushobora kujajinga tuvuge ngo ni Real yaduze gusa uko ifise n'ibibazo byinshi tuvuze ngo tunabivuge twavuga abakinyi bo beshi bari mu mvune twavuga abakinyi bakeneye ku maposte yabo twavuga bahari batacho ariko barafasha it means ko Real Madrid Mbappe twobarindira twaraba cyo bakora ku nkino mpuzamakungu niho umuntu ashobora kuzoba judging byarigeze no kuvugwa pa utamu yuko umugwi wa Real Madrid ugomba gushira imbere cyane Kylian Mbappe nka kimwe mu bigwanisho bashobora gukoresha cyane nkuko barivuze muri aya mahiganwa ya Buraya bakamugira nk'umukinyi ngenderwa ko mu mugwi wa Real Madrid mbega byo uri kuraraba uno Kylian Mbappe kuva tanga gufatisha aho mwaka uheze gushika n'ubu ahatugeze koko twomuha iyo shusho yuko Kylian Mbappe ari wa mukinyi ashobora guhe ku mugwi wa Real Madrid bo babibeshe kuko ashobora kuvunika kandi Mbappe avec ibikorwa akora travail yiwe ingene akora ni ibintu bishobora gukoreka ko ashobora kuvunika umwanya n'umwanya akoresha inguvu nyinshi peut-être kubera hari cyo bita fracture en bois vert kwa kundi umwana ashobora kuvunika ntababare cyane nk'umuntu akuze kuri Kylian Mbappe rote ashobora kuvunika ntamara umwanya munini yahanze nibyo ashobora kugwara ntamara umwanya munini yahanze mugabo bavuze ngo bamugendere ko nka Real Madrid babihenze je kubwanye mbona ko yoba travail en commun erezema ko bitavuzwe na president wa equipe erezema ko bitavuzwe n'umumenyereza ahubwo byavuzwe n'abafana cyangwa se nibimenyesha makuru yegamiye pro Real Madrid it means ko kubwanje sero mes analyse umukinyi umwe numva ko batari bo kubakirako ahubwo bavuga ngo turafise nk'umukinyi umwe ashobora kudufasha mugihe nako tuhagaze neza cyangwa se
front line yacu idahagaze neza warashobora kuyiheka ndavuga attaque canke se defense yacu idahagaze neza warashobora kwitwara neza akaba yoduheka umwanya n'umwanya kubwanje nimba warabonye match narangiye celebration yakoze byatwereka yuko nawe anezerejwe nibibaye kandi akaba bigizemo uruhara cyane kuko ari mu bantu batumye igiye equipe itsinda Real Madrid itsinda urukino rwa itsinda Real Sociedad mwe naho ntunze ese Sociedad se ntiyahuye na Barcelona buje oya ibaraho ni equipe yabijije wicuya Barcelona ni sindiko ndayibuka neza equipe baheruka gukina na Barcelona yari yabandavuje neza kuburyo guhura Varkano kuburyo guhura na mwana ya equipe matoya arakubiza ntuguta encore bari kubategura kuja he muri UEFA Champions League ugenda uri muri office cizere cishi ya mukurangeza muri Real Madrid tuvuge ko Xabi Alonso nawe kuba amaze gutsinda inkino zine mu mugwi wa Real Madrid zose akafisa amata 12 kuri 12 mbega Xabi Alonso wewe tumwitege kwiki niwe wamumenyereza Real Madrid bwo yari ikeneye ashobora kuza kuyifasha guhishikana kuri vya bikombe yari maze imyaka ibura tiri nawe sindabona identité ya Real Madrid kuva Xabi Alonso aje kuko urabona harimo abakinyi bagwaye entre autres uyu ba Jude Bellingham Vinicius yarasubiye inyuma Arda Güler yabaye introduit harimo abakinyi bakamavinga tuteko turabona umva hari inyenyeri zatanguye kuzima muri Real Madrid which means iko sishobora kugira icizere Xabi Alonso mvuga ijana kwijana ko ari umumenyereza mwiza equipe yazanye kuko umumenyereza mwiza iri pegere aussi ama situation yose akayabamwo akaba canke se akayofasha abakinyi biwe kuduga kuva ku rwego rumwe baje ku rundi rero uyu mwanya sinovuga ko ijana kwijana umumenyereza mwiza kubera n'umuntu ataraje mu mahiganwa mpuza makungu nani match zikomakomeye arakina nivyo yabaye umumenyereza w'ukwezi gutangurira champion niwe yabaye umumenyereza w'ukwezi ariko kugeza ubu ntiharagiraho tutangura kuvuga ngo equipe ya Xabi Alonso ijana kwijana yadukonvence nkuko twabonye dufate nka no uyu mumenyereza Jurgen Klopp agamaze gushika muri Liverpool yarafise Trent Alexander-Arnold akagira Joel Matip akagira Virgil van Dijk akagira na Andy Robertson akagira Fabinho akagira Jorge Wijnaldum akagira na Jordan Anderson captain akagira ntunze ya Mohamed Salah akagira Mane akagira na Bobby Firmino ariko abo bakinyi badahari yarashobora kugira switch agaswitchinga ukabona abakinyi ba Joe Gomez bakaza bagakina Virgil van Dijk akababara hakaza Joel Matip agahindagura poste par poste cyangwa se agahindura poste strategiquement ugasanga umukinyi yakinyi uwo nto kushobora kuvuga ngo no mumenyereza w'igitangaza kandi byaratanga icizere yuko ashobora kuzotwara UEFA Champions League cyangwa se championnat byanarangiye anayitwaye rero kubwanje ndabona ko Xabi Alonso arafise byinshi byo gukora kuko ntarakina na Classico ngo turengene yitwara ntarakina inkino zo kumugana wa Buraya ngo turengene yitwara at least iyo banza gakina nkino nka zitanu za zipito nka zitatu zande za UEFA Champions League niho tuzobona uwo bita Xabi Alonso who he is ntitwovuga Real Madrid nduvuga umugwi wa FC Barcelona ni Barcelona bwana papa utamu ku munsi w'ejo yaje kuba itsindi babaje cyane umugwi wa Valence ibisindo bigera kuri 6 kubusa tuvuge ko ari message umugwi wa FC Barcelona n'abasore ba Dietan's Freak batanze ku mugwi wa Real Madrid nyuma yuko kuri journée ya gatatu baje kubanyera imbere y'umugwi wa Rayo Vallecano baza kubanganya igisindo kimwe ku kindi bayishi bagiye gukina batanayifitiye icizere kubera je nabonye kumenga imba ari imyumvire y'abamenyesha makuru twebwe canke se tugenda tukateragiramwe ibintu abantu wasanga equipe ngo ibuze Mbappe ntiza kuba equipe ibuze Kevin De Bruyne ntiza kuba equipe ibuze Martin Odegaard ntiza kuba ari equipe ono par contre batwere sur contraire abasore ba FC Barcelona ba Hansi Flick bari bazi yuko bitaramini ya Mara dakinye equipe ya Barcelona itashobora kuza kwitwara neza imbere ya Valence ariko icabaye byabaye byiza byananezereje kuko uwo bita Torres yakoze double uwo bita Lewandowski akora double na Rafinha bakora double nibyo equipe bose yari equipe mbi bariko barahura ya Valence yasa n'idahagaze neza ijana kwijana so ico novuga ni kimwe habayeho ekare y'amanota 2 hagati yabo na Real Madrid ariko nkuko twabivuze no kuri ya Real Madrid burya iyo wanaliza ano ma equipe abiri yanalize muri Angle International gute
barahura na Newcastle muri Champions League reka turabe urwego rwabo baza kwerekana kuri imbere ya Newcastle niba mara kwerekana urwego rwiza tuzoza tubajudging rutangwe tuvuge ngo sebo savare abantu baca bibaza ati la uyu mwana Lamine Yamal kuba tabonetse bishobora kuzogonga umugwi wa FC Barcelone moi je ne compte pas sur lui parce que no mu mwaka uheze yarababara cyangwa se hari nkina takina bagakina mais this time hari nabakinyi beza bashobora kumusubirira les trois éléments batsinze ndavuga Rafinha Lewandowski na Lopez barashobora kugira iki oya Ferran ni Firmino Lopez nibyo barashobora kuza bagaheka umugwi wa FC Barcelone que ce soit dans les compétitions internationales ou bien dans les compétitions locales au niveau de l'Espagne arashobora kwigenza neza kuri Barca rero ce sont les candidats ba La Liga barashobora gutwara icyo gikombe kuko ni na ba title defender b'ico gikombe nkuko buri mwaka bara ba title contenders babara ba title contenders entre Real Madrid et FC Barcelone so uyu mwaka novuga ko FC Barcelone isa nifise ibibazo bitari byinshi mugabo kandi ntinabibuze kuko urabona nk'ubu hariho ibibazo by'ubutunzi uriya musore wabo mu mediateur bivuga yuko ashobora kuzoja muri Arsenal biravuga yuko bazoja ku isoko bakarondera Harry Kane Robert Lewandowski arakuza imyaka 37 ariko arakwiza nk'umwataka asa n'uri karasubira inyuma kumumenyereza Hansi Flick nibaza ko afisa akazi keshi nkuko na mugenzi wiwe Real Madrid nabo nyine bafisa akazi kuko nabo ntibaritora ijana kwijana twe twabonye Real tunabona na Barcelona za 2006 ntushobora kuvuga ko FC Barcelona kino gihari nziza burya nkiyo mbonye umuntu kararimba nk'akantu kajya kana gatoya ka Lamine Yamal ndavuga ati umupira ushobora kuba ubonye mu ndwi zibiri urabonye umuntu bita Ronaldinho yego urabonye umuntu bita Iniesta urabonye umuntu bita urabonye umuntu bita Zidane muri Real Madrid noneho ukabona nka Beckham ukabona Claude Makelele muri Mediana brother twabonye umupira utekano tuvuga ati rero bari abana naho batu bahari zira equipe zirashobora kubaho kuko zarabuze Zidane zirabaho zarabuze Ronaldinho Ronaldinho il était à mesure yuko elimina equipe yose urumva abakinyi babarimo ni 11 yari guhera ku wa mbere ku nimero ona ugikura uradribluje ugiye uhera ku bataka ukabacenga uhereye inyuma iwanyu umwataka wa adverse ukamutsi ukamwata ukamucenga ukaja ukaza ugenda bose baca mu gucya Ronaldinho il était à mesure yego cyane hanyuma kanacenga n'umuzama kanatsinda so rero kuri Lamine Yamal moi je ne compte pas sur lui parce que Barcelone yigeze kubitsindwa ibitsindo ba Lamine Yamal bahari ikanatsindwa Lamine Yamal peut-être harimo abakinyi basumbya Lamine Yamal cyane kwijana nibyo novuga kuri Barcelone ahubwo je kubera nabonye n'abakinyi bakomeye hari nk'umukinyi bita Diego Forlán yabaye muri championnat ya Espagne atsinda ibitsindo tire dorwe ibyo Lamine Yamal mu mwaka weze aratsinze igitsindo ndemera kiryoshe kubona muri UEFA Champions League muri atsinda menga na Inter Domira bro mugabo bijya bitsindo ba Diego Forlán batsinze ibitsindo nkabijya nk'ijana uraba amateka y'umuntu bita Diego Forlán atsinda Barcelona nyene yananayitsinze ibitsindo nkabijya nyene itimenize ko bijya n'ibintu bisanzwe ni ku munsi w'ejo rero umugabo Robert Lewandowski yaramaze igihe adatangura no mu kibuga no ku munsi w'ejo ntiyari yaje kubatangura aza kuba aterekamo ibitsindo bibiri ndiko ndibaza nawe ko atari ubutumwa bahaye uburongozi bw'umugwi wa FC Barcelona ndetse n'umumenyereza Didier Hans Flick nyuma yaho havuga amajambo yuko umukinyi Robert Lewandowski atazokongerwa amasezerano ndetse yuko atari umukinyi yagiye ko bagenderako cyane muri no mwaka aho tunabona umukitwa Ferran Torres match zose amaze kwakina ni nkawe azitangura ubwo Robert Lewandowski koko niyoba akiri umukinyi ngenderwa ko mu FC Barcelona ya ntabwo novuga ko atari umukinyi ngenderwa ko muri FC Barcelona gusa ejo novuga ko backup cyangwa se remplacement zabaye remplacement positive gute kubera abakinyi batsinze burya ibitsindo bisa n'ibyavuye kuri bando touche hanyuma igice ca mbere carabagoye me mu gice ca kabiri caraboroheye cyane kuko ibitsindo bitanu byose byabonetse mu gice ca kabiri kuri Robert Lewandowski nibyo ni Ronaldo Silvas numukinyi muri Silvas ashobora kugutsindira ibitsindo umwanya n'umwanya ariko imyaka irikira mujana kandi uyu mupira wa kino gihe ukinwa n'abajene yego umupira wa kino gihe ukinwa n'abajene bifatiye kuki ni mugende murabe lao abantu bose bari kubarashininga mu kino gihe so abana bari musi ya 30 rero uyu muntu afise imyaka 37 c'est très difficile yo kubona ko yuko yoza gufasha kugenderwa kuba umukinyi ngenderwa ko muri FC Barcelona kandi reka ndakore nk'akarorero nimero 9 muri Manchester City ni Erling Braut Haaland nimero 9 muri Liverpool ni Isaac abo bose uze kugendura b'imyaka bafise ni Sesko muri Manchester United
muri Gyökeres ni Gyökeres muri Arsenal muri Real Madrid ni Mbappe bro it means ko ntabwo ushobora kuja kuhangana n'umuntu w'umuta no tufate nk'umufise komba abantu bakina karate barabizi mugiye gukina karate mukaja muri demonstration mutambara murashobora gutsinda mugo hageze ijya bintu cyo bita combat traditionnel ikoreshwa n'abantu b'inguvu ikoreshwa n'abantu bakiri bato nibo bayikina combat traditionnel ntushobora kuza kwarinya umuntu w'umutama nawe hari abandi bana b'abasore bagikomeye baterura ivyuma umwana dogikirira iciro nka 6 mu ndwi ntibikunda itimini ziko uyu mugabo arakuze irevre iripe marquer le but mugabo ijana kwijana kuvuga ngo umukinyi worira yiringako uyu mwaka no wundi mwaka biragone niyo nko namye nabivuze ngo baregomba gutanga 50 million kuri inde Harry Kane kugira ngo aje muri inde muri FC Barcelona ubwanje message yayitanze nk'umukinyi w'igitangaza akina kuko by the way none se Real Madrid yari yase Luka Modric ira marke osi yatsinze igitsindo ciwe muri AC Milan cambere itimini ziko kugira imyaka kandi afite imyaka 40 inara yikwije bantuze ba Cristiano Ronaldo baracakina mu gusaba kinyo kugenderako hari igihigera hagera umuntu agakama isukari gahera muri erega ni twebwe 2019 2018 bro twaravuga match abantu bose bakumviriza bagatangara twarana amajoro tuko turategura ibiganiro urumva mugabo no munsi sishobora kurara ijoro kubera imyaka iranjanye ndashaje sishobora kuvuga match ngo abantu basamare bya danje hari abana bariko baraza usibye ko peut-être n'ubuntu bankiri muri iyo competition mvuze ngo ntegure ariko gusurumva hari n'abandi babahari itiminizi ko Barcelona ntiyo konta kuri Robert Lewandowski pour kubganje ko ndabyumva hari haba musubirira niyo mpamvu kuye kuja ku isoko akamurondera umunimeri 9 ya nukudahuza rero kuri hagati buryo mu gwi wa FC Barcelona ndetse na equipe nationale ya Espagne biciye ku mwana akiri muto Lamine Yamal tuvuge ko equipe nationale yo yararengereye mu gwi wa FC Barcelona nyuma yuko mu gwi wa FC Barcelona ugiye waje kuba unamenyesha equipe nationale ko umukinyi afise ubabare ku mugongo ariko baza kubana mutera inshinge zituma ubabare ugabanuka kugira ngo ashobore kumukoresha maze biza gutuma umukinyi ku munsi waje ataboneka ariko kandi biranavugwa cyane ko bishobora gukunda ku munsi no ku munsi wa kane bazokina n'umugwi wa Newcastle United biravuga ko ashobora naho nyene kutaboneka nico kintu yako ndabaza ati none ubwo equipe nationale ntiyo bararengera umugwi wa FC Barcelona mu gukinisha umukinyi kandi bazi ko yoba gwaye icambere le joueur a répondu à l'invitation kubera yabona ko ashobora gukina cha kabiri uriya mukinyi n'umwana agifise inyote gushaka gukinira equipe nationale no kugira byishashikako yego cha gatatu muribuka ko bariko barahanira ikintu bita Ballon d'Or Ballon d'Or kugira uyishikeko no kuburi kura convaincre wara convaincre ukaburi kura convaincre no muri ico giherero si kibazo ro cha Espagne gusa ni La Fuente ni de La Fuente ntabwo ari kibazo cha de La Fuente ahubwo ni kibazo cha gestion ya management y'umukinyi bita Lamine Yamal kuko abantu bashobora kubibona kari kibazo kiri hagati ya ya national team canke si uburongozi bwa federation hamwe na Barcelona canke na club ariko harazamwe nicyo kimisi management ni gute umukinyi ashobora kuba gwaye wewe uri manager ntubabwira ati rero buryo umukinyi jewe ntaje mu kibuga wewe uri umukinyi udashaka na kwiyica nyange ko yaje ngaha mu Burundi akababwira ati je ndagwaye sinkina sefini none baramushize mu kibuga ku ngubu ahubwo ico ni kibazo cyiki cyuko umwana aracyari muto ashaka gukora ibintu byinshi or abikora amagara atamukundi ijana kwijana rero sindabibona nk'ikibazo cha Barcelona gusa nuko peut-être inguvu bica biboneka nuko yakinye aciyaza yababaye n'ubundi gusumba uko yarameze uyu munsi ntabonetse muri Barcelona cyo bikibazo cyande c'abamukinishije ariko ikibazo ntabwo ari iciwe wenyene na management yiwe ishobora kubita mu managinga neza ikerekana ko n'ujya mwana burya management y'ibitana mufata neza ni murabe n'amajambo atangaza mu binyamakuru yego kandi ibyo bintu byinshi usanga ari muri isoro zo mugaruka bakazamuga ko bavuga ati wa mwana no kuvuga gusanga akwezi yaravuze imyaka yongeye kuvuga yaro rukino nyene yavuze hari yego ikimizi ko n'umwana akunda kuvuga bisigura ngo management yiwe mubanye n'ijana kwijana rero ahubwo kuri federation atari ameze nawe yavuye mu gesi arinza kwa kwaje mu kibuga akemera ko mutirizo shinge nuko abayumva ko bafise ibindi nabashaka gushika bijana na cyangwa se yabidemereye yavuze mu gesi kina naho mutirizo shinge cyangwa se mwirwa mu ndiri shinge singina niyo reka niyo aywa wibuke ko na staff medicale yo reki kugira mu kijya mu rugi baba bamaze kwemeza ko ashobora kuba yokiye yego hanyuma staff medicale ya national team nayo irafatinga ikavuga ngo
twisunze uko ameze n'ibyo twamukoreye arashobora gukina yego kosa rero ntabwo ari ryane ntabwo ari kosa ni bete icyo ntabwo ari ibibazo ntabwo ari ikintu bavuga ngo cyabaye muri bete abamukigishije bamukigishije kubera ko nasabye gukina ya uravuze ikintu kijanye na management y'umukinyi mbega bwana papa utamuturangiriza kuri iki kintu cy'umukinyi Lamine Yamal Cristiano Ronaldo yigeze kumuvuga ko mu misi heze aravuga ati umwana ni mureke kuguma mushya mu itangazamakuru reka umwana kine mureke kuguma mumuduza cyane muciye mu itangazamakuru ubwo ikintu cya management kuba itariki yamukurikira neza ntikishobora kuzomugirira nabi cyangwa ingaruka zitari nziza muri kariyere yiwiyo Yahoze yego birabagora cyane yego abamenyereza ariko ko ari abamenyereza ngaha mu Burundi naho rudira komanda Masudi mu kugira ngo atandukane n'amakipe yo mu Rwanda by'Afrika yego kuganira abandiyumvira kabereka n'ibyo gukora mugabo abamenyesha ko nibo bamusambuye bamwerekana yuko adashoboye kuba umuvugisha kuvuga n'abandi bamenyereza ngaha iwacu yego ego Tubashimire rero mwebwe mwese musoze mukurikirana ibiganiro byacu bya Yaga nawe TV na cyane ibiganiro by'inkino twibutsa kubandanya mugira subscribe subscribe commentaire no partage menshi kugira ngo n'abandi benshi bashobore kuza barakurikirana ibiganiro byacu by'inkino naho ubutaha mu kiganiro tuzogaruka ko turaba inkino zo muri UEFA Champions League uko bizoba byifashe Ndaririmba TV Yaga nawe nk'inshuti yanjye yakaja munda iremesha abababaye ikanezeranwa n'abanezerewe ishyura ku bibazo bitandukanye byo mu buzima busanzwe ikaba kirumara mu nkino no kwinonora imitsi ikitanga itiziganije mu kurondera ineza ya benshi ikitanga itiziganije mu kurondera ineza ya benshi hamwe na Yaga nawe TV ubwenge ni wo mutima ubwenge ni wo mutima